Urabona aka kantu ko kaba kari imbere yanje, hanyuma aka kantu nako kaba karaha ca ntanguruku. Urabona ka kantu ko kagenda uko ngira uku. Urabona uru rutoki ko ruduga, ni kari gatonya kabumba, nkagira uku, nkagandagira uku, mpaka ya nkono iziraduga ngira gutya anegeranya neza aho katabaguritse ngira uku. Ikaze muri kino kiganiro ndahurira, aho tuza kubayagira ku mwuga ujanye no kubumba inkono. Twaraganiriye n'umwe mu bakora uwo mwuga kuva akiri muto, aradusigurira neza ukungene bakora ico gikoresho abarundi bamye bakoresha cane kuva kera mu guteka ifungurwa. Inkono ziri mu bwoko butandukanye, hari zimwe muri zo bashiramwo inzoga zitandukanye nk'urwagwa canke impeke. Je navutse nsanga mama abumba ibumba, nsanga papa azishikirago. Basazanje rero bize kuzisha ibirago urabibona, nanje mama anyigisha gukora ibumba kuva hasi ndayibumba. Kugira ndayibumbe kuva hasi kubera n'ibintu tubumba bijugumira, hanyuma kazuba kace nkatereka. Nahenga ndahejeje nkaca nongera nkasubiramwo na twa tuntu twacu dukoresha. Tudukoresheje rero hariho utuntu dukoresha, hanyuma rero ya yindi y'ibido n'igice nca ndayibumba nk'umunota umwe, hanyuma nkayibumba nkayisena neza nkayubura. Ku munsi ndabumba inkono 8. Iyo y'ibido nazo 2 3 ndabumba 2 kubera ziragoye kubumba kuva hasi mbumba. Na kino gihe mu Burundi kubera iterambere ntibagikoresha ku bwinshi inkono ibumvye, bakoresha kenshi amasafuriya mu guteka. Ariko abantu batari bake na cane cane bo mu bisagara barakoresha inkono mu kuziteramwo amashugwe canke ibindi. Bijya byo kubumba nutugenegene tw'abamama mugabo n'utw'abapapa nabo nyene barabishoboye. Kubera ntiboja hamwe bose ari ishiramwe ry'abantu barenga 200, kandi ikintu ku mwuga nyene watwavukiyeko wo ukunanira ntibibaho. Uragira naho ubu bitanguye uwo mwanya birakunanira mugabo ejo mu gitondo ugasanga wabitoye bimeze neza. Ico gikoresho n'ubu kiracakogwa ahanini n'abahurikiye mu mugwi w'abaterambere basanzwe bitwa abatwa na cane cane ab'igitsina gore. Rero twebwe nk'abantu b'abahungu bavuka ari abahungu canke abapapa muri iki gihugu ni bake b'abagabo usanga babumba, ariko hari haho bari, ariko ni nk'ibice nka 5 canke 3 kwijana. Twebwe kenshi ni bibiraka nyene, abandi usanga bazi ivyandi byo kujisha ibirago. Yego abandi nabo ugasanga baragenda kurizana bakarizanira abadame nabo bakamenya ukuntu bace babumba inkono. Nka jewe kweri ibintu byo kubumba sinabikunze cyane, na buzima ntabayemo. Rero umwuga je ndawukunda wo kubumba, ariko je simbumba gusa abavyeyi banje umumama arabumba nabashiki banje, kuko twebwe twabonye habumba abadamu nta bantu b'abagabo babumba. Rero je ndashima umwuga wo kubumba kuko wandeze ukangeza aho ngejeje kushika n'ubu, kandi n'ubu hariho vyinshi umfasha. Nanje imba ntafise mu mwanya nari kubirondera, nkasanga wa mwuga w'ibumba niwo ubimfashijemwo. Yego nico gituma mvuga ati umwuga wo kubumba ntitwawuheba. Yego uri mu vy'akaranga kacu ntitwawuheba umwuga wo kubumba. Akanako urabona uko kaba kantu nyene k'icuma, iyo nicaye ndiko ndabumba ya nkono mba nayigize ndagira ngabanya ibumba,
hanyuma nkaca ntora ikintu ibikoresho byose bikoresha umunsi nkaca nza ndakubita nk'uko hahandi mu ntebe yicaye bijya nk'uko urumva ngo nakwiye kwiki nza ndakubita uko hanyuma akanako kagaca kajyaye karagira nk'uko nkoza mu mazi ngira nk'uko nikonda nhindukiza ya nkono yanjye mpaka nkayimara aka rero nako niko gaca kaza karagira nk'uko gasenda bijya byose nareretse. inkono ikaba ifise ibihimba bigera kuri bitatu arivyo imbiga udusaruzo hamwe n'intebe. Hari ibintu bizirana n'inkono ibumvye y'ikirundi, aha twovuga ibintu bivuga bigatera urwamo runini rwegereye ico gikoresho, nk'akarorero kuco bita bass iturutse ku iradiyo iriko ivuza imiziki itera urwamo cane, bishobora gutuma inkono igira imigaga canke ikameneka nk'uko vyemejwe na bamwe mu bakora inkono ibumvye. Hari mu kiganiro twakurikiranye kuri imwe mu mbonesha kure zo mu Burundi zikorera ku rubuga ngurukana bumenyi bazi ku izina rya YouTube. Mwuga wo kubumba nyene ni mwiza kuko umuntu uwo Imana yamuhaye ni wo mwuga nyene, si mubi ni mwiza kuko ni wo mutunzi. Mu mico yacu ya kama yatwega abatwa murazi ko tubayeho tubumba inkono, tubumvye inkono hanyuma tuzituriye ari inkono 15 na 6 turazitwara muri ba mama bo mu mihana bene Burundi bakaduha nk'inkono zibiri bagera ku gikombe ca mironko. Inkono zibiri urumva kibari kiro, zindi inkono zibiri kibari kiro, urumva ndose ivyo biro bingahe ndarara ndiye. Nk'ubu mwumbati weze barankurira nk'umuturi hwanye nk'uw'ibihumbi 2. Hariho umuntu muhura akaguha nyene imyumbati ikwiye nawe uteka ukumva ko utetse ukavuga ati umuryango urariye. Twebwe rero mu mico yacu nico kintu tubayeho. Kurima naho nka twebwe murabona ntitugira n'amatongo twovuga ngo turiko turarima, nkaho nteye ibiro 8 cabure 5 murumva ivyo nsarura uko bingana. Hari gihe nca mpura n'umuryango, uwo muryango nkawuha ibiro 2 uwundi nkamuha ikiro n'inusu, hanyuma dusigaye nkazoterateranya nkongera nkasubiza hahandi. Muri kino kiganiro kandi twaraganiriye na bamwe mu bene gihugu bagize ico bavuze kuri ico gikoresho ca kama mu Burundi. Kuva kera abaterambere nibo bamye bakora ivyo bintu kandi nibo babandanye babikurikiza, kubera yuko ivyo turabibagurira tukagenda kubitekesha muhira n'ibindi byankenerwa nyene bama bakoresha abaterambere. Aho hambere haheze niho twabona abantu bakunda iyo myuga bari bafise ubumenyi n'ubuhinga bwishi kandi butandukanye, kandi bigatuma babaho n'ahandi barabikurikiza iyo mico n'akaranga yari ya kera. Ku mwuga ujanye no kubumba inkono barazibumba bazikoresheje ibumba, ndetse hariho n'utubuye babanza bagasya kugira ibumba rishobore kuba ryo komera, bakarikanyaga n'imbere baza kuribumba ku buryo bashobora gukoramwo inkono canke se iyo ugasanga bakoze imbabura. Bigaca bituma rero bakazanikira bakagera aho bazanikira zamara kuma zikamara imisi bazanikiye kagira naho baziturira. Bamaze kuziturira cyo usanga inkono imeze neza canke se imbabura imeze neza, hanyuma bakabona kuyishira ku isoko bagashobora kugurisha. Ni ibyo mbizi ko cyane gose uko nabyumvise. Nabonye abaterambere hambere babita ngo nabatwa, mugubu ubabita ngo nabaterambere nabo barikukiye ubwabo. Ko nabyumvise rero mu kubumba inkono barabumba hama bakaronka icyo bita ingero kugira ngo bibesheho baronka ibyo bafungura. Akamaro rero ko kubumba nuko baronka ibyo bafungura. Nkaza ndagira uko ngira uko urumva siri nini nongera ngira uko nibyo rero mama Amerika yafotoye ndiko ndagira nkaza ndakuba nongera ngira uko nikatari rinini urabona sindarigira ugahomba mwakanyu kajya ngira uko tugushira mutwe muri kurayi nkaza ndagira kugira koroha nsukira n'utuzu uko ega bigirwa n'utuntu nyene ngira uko niko kaza karagira uko nubona ko gaca gasena imbere
kagira uku ntaba twitura kubera twese abasangwa butaka dusanzwe tubumba inkono nk'urya mwana urabona uko angana urya ndamwicarika hambavu yanje kugira nawe ndamwigishe kwa kundi kwanje neba nkiriho aze yifashe amenye wa mwuga tubona usigiwe na mama twese uzi ko mbwa hariho abavuka ba nyina batazi kubumba nabo bakaguma uko nyene bakatsa batungwa no kuza nyene baraza guca ingero hanyuma bahejeje guca ingero iyo ngero ikababesha. Mu bihumbi 2018 hariho ishirahamwe ryari giyemeje gushigikira umwuga wo kubumba ku basangwa butaka basanzwe baba mu karere ka Buye ni mu ntara ya Butanyerera. Kugera ubu nibatahura impamvu uwo mugambi utaraja mu ngiro. Janye n'urya mwuga wo kubumba inkono hari haje abategetsi twebwe ngaha baje kwandika uwo mwuga bavuga ati uyu mwuga turabaronka isoko mwe muzokorera hamwe nkishira hamwe abagore abagabo mwebwe ari kubumba gusa vyonyene hanyuma twebwe tuzoza turabashorera izo nkono mutaburi vyo kurya tugira namwe mwiyunguruze ego byarabaye baratwandika ico gihe baraheza bashe kugeza ubu n'ubu ntiturumva ivyo bintu iyo biva niyo bija twe kabisa ujya mwuga uyu mwuga wo kubumba niwo mwuga kabisa twebwe tubona ko dufise kandi uzoduteza imbere kubera n'umubosi hari gishobora kuvuga ati jewe nkeneye inkono nzoterekamwe amashugwe bakaba bayibumbye bakaba bayitetse ngaho ku rugo urumva amaze kuyitereka ngaho ucubaha ya mafaranga canke ukabaha bya bindi bafungura muga muri wa mwanya za safuriya zice ziboneka kariko zifise agaciro kahambaye bya bindi navyo bice bitera bija hehe bisubira hasi babandi nabo kandi babikora batera basubira hehe batera basubira hasi twararindiriye nyene twiteze nyene bana kuko urumva bari baheje kudukusanya twese baravuga ati shira hamwe burya ryashitse mwebwe twe tuzobashorera mu buronki byo mufungura mwambare mumererwe neza namwe umuga wanyu kugira ubateze imbere twararindiye guhera uwo mwanya kugeza n'ubu urabona igihe aho kigeze twarabuze nimba bizotinda bikaza kuko integuro y'Imana irateba mugabe gatinde gashika ntawo bimenye ndabona uzokankorera urumva zitwe ko ari zambigizi akanagize uko niko ibumba ryabaye rero nkagira uko kubera imbiga urabona akabumba ni gatonya nashace kubereka ishantiye kaga kubyo nako iki cari gitenge nambaye caraheze hanyuma nabombe nico kigaruka kikagira uko ngira uko izi mbiga kugira zibeho urumva niko cyumye. Mu gukora ico gikoresho cyo mu gikoni batangura kurondera ibumba bakaritegura akaba ari ryo bazobumbamwo inkono bakabona kuzikomeza bakoresheje umuriro. Urabona ko hasenye neza ngira gutya hanoze mpindukiza uko urabona ko ariho hahasenye. Ifungurwa ziteguwe mu nkono y'ikirundi usanga ziryoshe cyane. Abo bita baterambere abemwe bita abasangwa butaka keshi nibo nakunze kubona batembereza inkono bakacana iwacu hama umuvyeyi nyira akabagurira akabona bazitekamwe ibiharage amateke ibijumbu no kuvoma mu keshi twarazivomamwo tukazivomamwo amazi kubera keshi je nakuze mbona ibintu by'amakurutu bijya biti ibido bitaraboneka twaca rero twikora ku nkono keshi nizo twavomamwo no gutekamwe nyakazo dutekamo ego kandi njya wasanga ziryoshe cyane. Urabona ubuhongeze ntunzwe n'iryo bumba yego naho bovuga ati uyu muntu ameze uko ibumba kugera gupfa kwanje nzoriheba nuko mpfuye. Ibumba ryera n'iryirabura nizo zikunzwe gukoreshwa mu kubumba inkono. Ni na hano ikiganiro canyu ndahurira mukunda cane kigarukiye naho ubutaha.